Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro utuntu n'utundi gisanzwe gicishwa ku rubuga rwa Ntamburidahita TV ruboneka ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube, Facebook n'ahandi nka page ya WhatsApp. Kugubwa neza kurondera muronka nivyo ndabipfurije mu byanyu no mu banya aho muherereye. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mumaze kumenyera, nkuko munyumva abamaze kumenyera ijwi ryanje, nkuko mumbona abariko barandaba, nzanwe no gusangira namwe canke no kubashikiriza kino kiganiro utuntu n'utundi gifise intumbero yo kwigishanya, kwibutsanya no guhanurana muri rusangi ku bintu bitandukanye bisanzwe bibera mu buzima bwacu bwa misi yose. Kuko murabizi neza yuko umutwe w'umwe ntiwigira inama, tubiri nuvuga ngo tuvurana ubupfu, kandi ubugirigiri bugira babiri. Rero habayeho gufashanya, habayeho guhanurana, habayeho kwigishanya, habayeho kwitsanya cyangwa kwibutsanya, biba vyiza. Habaho kuzuzanya, birafasha kubaka societe, kubaka umuryango ndundi, kubaka umubano mwiza. Nana rero kino kiganiro birashoboka ko ryo rya mbere ubonye video ya Ntamburidahita TV, twaguhamagarira gufyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, kandi nta ruhombo na rutoya ugira kubera yuko bizogufasha kuza uraronka ama message akumenyesha yuko dushize ko ama video. Mwebwe namwe mwari musanzwe mwari yabonesheje, dushishikara kubaha ikaze no kubatera intege ngo mushishikare murabe n'ibindi biganiro bisanzwe vyaracishijwe hano mugabo mutaronkeye akajya ko kuraba, kubera ndazi neza yuko umwanya utorosha, umwanya ugoye. Birashoboka sanga umuntu yafatiriwe, kandi nako dushira ko video zibiri ku munsi canke n'igihe zibaho zishigwaho zirenga zibiri. Nuko ubuheruka mu kiganiro utuntu n'utundi twavuganye igice ca mbere c'icigwa twavuze ngo ni ingaruka mbi z'ikinyoma, ingaruka mbi z'ububeshi, les effets navuga ngo du mensonge mu gifaransa. Twarabiye hamwe ingaruka mbi zishika kuri zine zishobora kuba ku muntu we ubwiwe yiziziwe n'ingeso y'ububeshi y'ikinyoma. Hanyuma kandi izo ngaruka mbi twabonye ko zishobora kuba hagati yiwe n'abagenzi biwe, hagati yiwe n'umuryango, hagati yiwe n'abo bakorana ku kazi. Twarabonye yuko rero ingaruka mbi zigenda zigashika kure, zikonona umuntu, zigatuma umuntu usanga umuntu asigaye yibana wenyine, zikonona novuga ngo ubushobozi ngo butuma ashobora kwishira mu kibanza cy'abari karabeshera n'abakumva yuko avyirabishije ko nawe byo mubabaza. Usanga umuntu rero ngo atitaho, atarazwa ishinga n'ama emotion y'abandi, uko abandi bavyumva, n'ingene bavyakira, ingene bagwara, ingene batuntura, ingene bagira akabonge, ingene bababazwa, bakomerekejwe n'ikinyoma. Kuvugwa nabi birababaza, kuvugwa nabi novuga ngo birajyana. Twarabiye hamwe ikiganiro kiraho, ni jambo mengo twasumye mu musiguzi, nimba mvyibuka neza yo igene ngo kuvugwa neza ngo bisumba ngo itunga n'ibindi. Kuvugwa nabi rero, kubesherwa ni ikintu gihambaye. Twarababwiye ingene hari umupasiteri ariko aravugwa mu bintu kumbure bibabaje, bimucafuza, ko nimba ariko arabesherwa vy'ukuri. Rero burya kubesherwa, hariho kubesherwa, hariho ingere n'agaheta. Bose ndabatebere sindabarambire muri ayo majambo menshi. Twinjire mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, aho ikintu ca mbere muri bino bintu tugomba kurabira hamwe vyonona rero societe, ingaruka mbi z'ikinyoma muri societe, ari kijanye n'ingene bavuga ngo habaho dégradation de la cohésion sociale. Aha bagomba kuvuga ingene rero kubesha ikinyoma gifise ingaruka mbi no muri societe, mu kibano, mu muryango ndundi canke mu muryango wanashaka nyarwanda. Nimba uri umunyarwanda uri kuravyumviriza, canke mu muntu uvuga ngo muri societe nyene, mu mugwi w'abantu baba hamwe, igihugu, ubwoko, ishengero, ibyo byose n'amasosiyete. Rero
ngo bironona birahungabanya kumbure ibijanye no gukorana neza no gushira hamwe n'umwumvikano no kunwana. Bavuze ko tugomba kuvuga ngo lorsque le mensonge devient une norme sociale, iyo ukubesha, iyo ikinyoma gihindutse nkaho umengo ni umuco muri societe, novuga ngo ni bisanzwe, ni kimwe mu bintu ngenderwako, ni kimwe mu bintu bigize ubuzima bwa societe bw'abantu bw'igihugu, bigahinduka kumengo ni imwe mu ngingo ngenderwako z'igihugu. No kuvuga ntikibe kigifatwa nk'ikintu cyo gucirwa umukenke, cyo kuranduranwa n'imizi, cyo kwamirira kure. Muri ico gihe ngo iyo no kuvuga le mensonge il affaiblit la cohésion et la confiance au sein de la société. Iyi ntuzeye kino kinyoma kinumbono bubeshi biraheza ngo bikagira ngo novuga ngo bikamara inkomezi, bigatuma novuga ngo ibi bintu novuga ngo vyo gukorana neza, vyo kwizerana, kugiranira icizere muri societe, muri abo bantu ico kinyoma cabayemo cyangwa se gisigaye kigwiriyemwo, ngo hagerege ibintu vyo gukorana neza, vyo kumvikana, vyo gusenyera ku mugozi imwe, vyo gushira hamwe, vyo kuvyumva kumwe, vyo kwizerana, vyo kwemerana, vyo kugiriranira icizere, ngo hagere igihe ivyo bintu ngo bigirane bigabanuka bigatera bihera. Iyumvire nk'ubu nk'akarorero, bimaze kumenyekana yuko abantu ari ababisha, abantu bubu n'abafunga kiwani, aje akakubwira ngo ntiza igihumbi ngaho ndakigarukanye, ntumwemera, ntumwizera, naho yoba novuga ngo ari umukozi w'Imana. Kubera iki? Kubera ko umaze kubona abakozi b'Imana benshi babesha, kandi twategerezwa kubona abatabesha. Rero ikinyoma iyo kimaze kuba novuga ngo ibintu bisanzwe, aho ukamengo nyine utabesha nyine ntasumira umwana, utabesha ntiyobaho. Muri ico gihe murumva yuko ari ingaruka mbi zikomeye cyane zihungabanya ingene bigenda n'ingene bikorwa neza muri societe. Hanyuma tubandanije n'icya kabiri muri zino ngaruka mbi zica zafecta la societe. Iyo muri societe, mu muryango, mu mugwi, mwishira hamwe, mwishengero, no kuvuga umugwi w'abantu benshi, mu gihugu, mu komine, mu ntara, iyo habaye, kuko mu bisanzwe ngo musanzwe mubizi ko bavuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango, urasanga byatanguye bihereye ku muntu umwe bikarandagaza, basanga n'abatabikora barabitutswe. Nibuka yuko nakuze numva bavuga ngo iyi ntara ngo irakaze muri ibi n'ibi. Ubu muri kino gihe bavuga ngo abanyamwaro ntaco bikura, ngo abanyamwaro bakunda amafaranga cyane. Mugabo nkikura nkiri mutoya nakuze numva bavuga ngo abanyakayanza nabo ngo nabasuma, abanyakayanza bose n'abasuma. Bumvise ko umunyakayanza mbere ngo bakaba batoguha akazi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo nakuze ndavyumva, ibintu nyene ngivyo. Murumva ko izo zose ni ingaruka mbi zifatiye ku kinyoma, zifatiye kuri iyo ngeso mbi y'ububeshi. Hanyuma rero bakunzi ba kino kiganiro tuno n'utundi caco cuno munsi, impamvu ikomeye ya kabiri ibonekana nk'ingaruka mbi iba muri societe yiziziwe, yiganziwe n'ikinyoma n'ububeshi, ni yuko ngo habaho instabilité politique et économique. No kuvuga ngo ibijanye n'intwaro birahungabana, intwaro, uburongozi bubereye, intwaro ibereye irahungabana. Iyo habayeho kwizizigwa n'ikinyoma, kandi ngo n'ivy'ubutunzi navyo nyene biragira birahungabana, kuko urumva iyo hamaze kuba ububeshi cyangwa se ikinyoma, novuga ngo birahungabanya icizere, nkuko twamaze kubibona mu gice ca mbere. Twabonye bavuga ngo les mensonges politiques et les manipulations peuvent mener à des crises politiques. Ububeshi novuga ngo bw'abanyepolitike, bw'abatwara cyangwa se bw'abashaka gutwara, hanyuma bagashaka gutwara baciye mu kubesha abenegihugu, canke abasanzwe batwara bagomba kuguma ku butware, bagomba kuguma ku ntwaro, mugabo bakoresheje kubesha. Iyo umwe muri abo ugomba kuhaja canke ugomba kuhaguma
abikora aciye mu kinyoma, aciye mu bubeshi, ivyo bintu birashobora kugira kuzana injyane zifatiye kuri politike. Hanyuma kandi ngo birashobora no gutuma habaho perte de confiance dans les institutions, ni ukuvuga mu ntwaro, mu nzego, ngo birashobora gutuma abantu batakaza icizere ku ntwaro, ku burongozi, ku batware, ku badutwara. Hanyuma kandi ngo birashobora no gutuma habaho des troubles économiques, birashobora no gutuma habaho novuga ngo uguhungabana kw'ivy'ubutunzi, kw'ibijanye n'akanoti, ibijanye n'ubutunzi. Murumva yuko rero iki kintu c'ikinyoma, ikintu c'ububeshi ari ikintu kibi cane gishobora guhungabanya inzego za politike, kuvuga inzego z'intwaro, gishobora no guhungabanya ibijanye n'ubutunzi, ibijanye n'amikoro y'igihugu cyangwa se ya societe. Murumva ko naco nyene ari ikintu kibi. Murabizi iyo hamaze kubaho ibintu vy'ububeshi, umuntu abesha kugira ngo agire asumire umwana, kubera ko bavuga ngo uwutabeshe ntasumira umwana. Murumva bavuze ngo uwutabeshe ntasumira umwana nyene, uca wumva yuko umengo bariko barankuraje yuko umuntu akwiye kugira kubesha kugira ngo agire asumire umwana, aronke ico rirenza, aronke ingene yobaho. Aho naho urumva yuko bifise ingaruka mbi. Iyi ni ingaruka mbi ya gatatu ngaha tubona, ni ingaruka mbi ivuga yuko habaho perte de valeur, harabaho gutakaza indangagaciro, harabaho gutakaza imico myiza, harabaho gutakaza novuga ngo ukwiyubaha novuga ngo n'ukwiha agaciro kwa societe. Les valeurs ni imico myiza, ni ingeso nziza, ni ingendo nziza, ni inyifato nziza, ni indangagaciro za societe. Vya bindi bavuga ngo iyi societe ifise umuco mwiza wo kwitwara uku. Cage uzabumva bavuga ngo aba bantu bo muri eglise kanaka, ikintu kizobakwereka bambara neza bakikwiza. Canke uko uzabumva ngo wirinze ubona umuntu yambaye ibi n'ibi n'ibi, uyu muntu si wo mw'ishengero rinaka. Babona umuntu yisize ibi canke yagize imishatsi ukuntu ngo nta bantu basenga muri iryo shengero bambara uko. Babona umuntu yambaye ipantaro bavuga ngo ni umuririmbyi muri ibi na biriya, bakavuga wanguha nta bantu bo muri iryo shengero bambara gutyo. Urumva rero aba ari amavaleur, ziba ari indangagaciro, ziba ari imico myiza, imigenzo myiza, inyifato nziza, ingeso nziza za societe. Rero ngo iyo hari ubwo bubesha, ibintu by'ikinyoma, ngo birahungabanya rero iyo ntuze, hakabaho perte de valeur. Ibigenda gutya bavuga ngo le mensonge peut banaliser des comportements immoraux et conduire à une perte de valeurs fondamentales comme l'honnêteté et l'intégrité. Abaguma kwerekana ingene ngo ububeshi, ikinyoma, ngo gishobora gutuma habaho ngo inyifato n'ingeso mbi z'ububi, z'ubumenja, z'ubugesera, novuga ngo zitagiramwo imico runtu. Ugasanga abantu basigaye bakora ibintu by'ubukoko, by'ubuyobe, by'ubusuma, by'ubupfungakiwani, ibintu ata muntu w'umutima runtu yobikora. Ugasanga mugabo ngo ikinyoma gisigaye carakwegeye abantu muri izo nyifato no muri izo ngeso z'ubupfungakiwani, z'ububeshi. Umuntu ugasanga avuga ngo umugabo n'urya utwiwe n'utw'abandi. Ugasanga umuntu rero asigaye akoresha ikinyoma kugira ngo asahure, yibe, atoteze urukomba amazi, navuga ngo abantu bo mu kibano, bo muri societe. Ibyo bintu usanga rero ibyo bintu bikweze navuga ngo ingeso mbi zituma abantu bataba bacitwara nk'abantu b'abapfasoni, nk'abantu bafite ubwenge n'imico myiza, ahubwo abantu ugasanga basigaye bafise navuga ngo umutima w'ubukoko. Muri ico gihe urumva yuko naho nyine ari ingaruka mbi muri societe, mu kibano, mu mugwi w'abantu benshi, ishirahamwe, ishengero n'abandi, mu muryango n'ahandi. Ingaruka mbi ya kane tugomba kurabira hamwe imbere yuko duca dusozera, ni ingaruka mbi ivuga yuko ngo habaho désengagement. Bavuze ko habaho désengagement kubw'ikinyoma, nico ukuntu ngo abantu badasubira kwiyumvamwo neza ikintu canke umuntu canke ibintu
kubera ko bamaze kubonamwo ikinyoma. Ni ukuvuga yuko abantu badasubira kwiyangaja, badasubira kwiyemeza muri ibyo bintu, badasubira kuja mu bintu, badasubira kuvyitaba, badasubira kubihanigwere, badasubira kubiha ikibanza, badasubira kugurura umutima wabo ngo ivyo bintu vyinjire, ntibasubira kurazwa ishinga n'ivyo bintu. Bavuga ngo le mensonge dans le milieu professionnel peut entraîner un désengagement des employés. Ikinyoma, ububeshi mu kazi, mu bikorwa, mu mabiro hirya no hino, mu mashirahamwe n'ahandi hirya no hino mu buzi, ngo ico kinyoma ngo kirashobora gutuma ngo habaho iyo désengagement des employés, kubera yuko umukoresha hariho ibyo ahora abesha abo akoresha, nzobaha ibi, bizogenda uko, mugabo bagakurikirana bagasanga ya maprime bya bindi yabemerera ntiyabishikije. Ngo harageregeye wa mukozi yahora akora nk'ubikorera, yahora yitwararika gukora cyane n'umwete, yumva kumenya ngo societe canke company niyatera imbere nawazo bateye imbere, ngo harageregeye uyu muntu abizinukwa, agatima kagacuka, agatima kakazinukwa, novuga ngo kakazi na wa mukoresha. Ugasanga rero ngo abakozi naho bakora ngo ntibaciyangaje, novuga ngo bakora biguru ntege, indeka bagende, basigaye bacunganwa n'amasaha gusa, mugabo ntibagikunda akazi, ntibagikunda na company cyangwa societe bakoramwe. Muri ico gihe haba habayeho désengagement, kandi ngo hashobora kubaho une baisse de la motivation, hashobora kugira gupunguka, kugabanuka ikijanye novuga ngo n'akamorale, kwa kuntu umuntu yahora yumva atewe intege, yumva anezererewe, novuga ngo gukora akazi, umuntu kwa kuntu yahora afise umwete, yahora yumva afise umengo akamashini, akamotere, voilà tuvuge gutyo, cyangwa kwa kuntu yahora yumva umengo afise akamotere kamusunika, kamucanira, kamwankuraje, kamutera intege kugira ngo ashishikare gukora nyine n'umwete mwinshi n'umunezero abikunze. Iyo ico kintu ngo kiravaho, ugasanga umuntu ntagifise ikimusunikira gukora akunze kakazi. Kandi ngo harabaho une diminution de la productivité iyo ikinyoma catse indaro mu kazi, muri company ahanaka, abakoresha bakabesha, ibyo babesha ntibazibashitsa, canke se ngo nuvuga ngo bakaba ababeshi. Ico kintu kirashobora gutuma bagirane basanga bakwegeye ishirahamwe kutunguka, kutaronka umwimbo ukwiye ushimishije, kubera yuko abantu babaye désengagé. Bamaze kuba désengagé, no kuvuga yuko ntibasubira gukorana umwete, ntibasubira gukora amasaha menshi, ntibasubira kugira umwete wo gukora. Bigenze gutyo naho hacagabanuka umwimbo, kubera abantu basigaye batonda amasaha 8 bakayamara ku kazi, mugabo ntibabe bariko barakora. Zikaba 8 heures au travail mais pas 8 heures de travail. Ugasanga na amasaha 8 ku kazi, mugabo si amasaha 8 y'ibikorwa canke se y'akazi. Murumva rero muri ico gihe ibintu bica bipararangana. None rero nuko bakunze ba kino kiganiro utuntu n'utundi, turabiye hamwe ibintu bine bitwereka ingaruka mbi z'ikinyoma muri societe. No kuvuga yuko rero ikinyoma, caba ikinyoma ku giti c'umuntu canke caba ikinyoma mu buryo collectif, kirafise ingaruka mbi zidasanzwe ziteye ubwoba ku muntu ubwiwe no mu kibano caho abaye. Niyo mpamvu rero bikwiye ari nkenerwa, ari ngombwa yuko umuntu yo kwamirira kure ikinyoma, ntagire uyu mutima w'ikinyoma, ahubwo akaba umuntu w'imvuga kuri. Niho vyotuma uyu muntu ataza n'ingorane muri societe no mu buzima bwiwiwe, ahubwo ibintu bigashishika kugana neza. Injyane n'intambara zari kuhaba, uruhombo n'umwimbo muke byari kuhaba, bizanywe n'ikinyoma bigatsindwa, hanyuma abantu bagashishikara kubana neza. None rero tusozeye kino kiganiro twari twatangiye ubuheruka, turabira hamwe kuri kino cigwa kivuga ku mabi cyangwa se ku ngaruka mbi z'ikinyoma ku muntu no mu bantu mu kibano.
mwebwe rero mwashoboye kubikurikirana byose uko ari bibiri turabashimiye cyane. Naho ubutaha mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha, mwebwe bashasha mwofyonde kuri sabone cyangwa subscribe, hanyuma mwemeze ko mwifuza yuko ayo notification y'ibiganiro byacu byose abashikira, gutyo muzoze muraronka ama message ababwira yuko ibiganiro byacu byagiye ko. Rero mwari muturamenye na jewe Janvier Imana yambara muri kino kiganiro, tuzosura mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha cyane mu bindi biganiro bisanzwe bicishwe kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV dusanzwe tubashikiriza. Ni Agahwane.